kuva ntangiye kuza hano hantu hari ibintu Imana yacitangura kunkorera je nari mfise umuntu uzenye imbere yakubitsa kundira ibintu nadandaza rero gushika ubu kuva batanguye kunsengera iyo mbere nta wacasubiye kugira ubu ndadandaza kandi ubu biraza kandi kuva ngiye muri serire y'Iburinga ndabashimiye ukuntu bansengeye ukuntu bankoreye rero Imana yaragikoze kandi n'ubu ndashaka hari ibintu Imana nyene yavuze hari ibintu abantu bankoshe ndashaka Imana ibimbohore hama nzogaruke gushinga intahe Yesu abahezagire. Amen. Dukomera amashyi umwami Yesu. Ndafise umuntu imbeba ndazi umuntu imbeba zahombeje imangazini y'imiliyoni 16. Miliyoni 10 yari afise miliyoni zirenga 16 mu minsi mikeyi twagiye kumusengera menga asigaranye ngo yatubwiye ngo yarasiganye nk'imiliyoni 6 nimba atari zine. Ibintu byose imbeba kiretse icyuma cyonyene amata amavuta ibikizarajya ijoro rimwe agasanga hagiye nk'ibiro n'ibiro. Rero ntimuhave mwibaza ngo ikisi ikintu gikomeye umuntu araranguye aradandaje imbeba zikarara zibiriye. Mwumva Imana itakoze ibintu bikomeye. N'abadayimoni ni intumwa z'abadayimoni n'izibari imbeba zisanzwe. Imana yarakoze rero kumubohora kandi igiye no kumubohora mu bindi bikomeye cyane. Yesu amumugisha cyane gose. Dukomera amashyi umwami Yesu kuko Yesu nashimye. Naje ndashima Imana kuba nashitse ngaha kubera ngitangaza sibyo nari nateguye. Jene natekonye pasitori mu gatanu arambwira ngo ngaha amarira. Rero jewe ndakwaye ndakingorane nibaza ko ameze yabaye maremare. Rero uno munsi numvise umenga ndafise ukuntu ushika ngaha n'ubu nagenda nk'ukuntu bwa Yesu yashitse ngaha ndashima Imana kuba nashitse ngaha. Yesu nashimye. Imana igumugisha birarangira ko wacitse hano no munsi ntugende batagusengeye ikibazo cyawe kirahira mu ndwi uzoshima Imana. Yesu nashimye. Amen. Nanje mpagaze hano nshima Imana haheze indwi zibiri waje umwana bamutwara mu bitaro baramupima barabira indwara bamuha amaserumu yo kumugaburira kuko ntaco yafungura hama ndaheba ndamutahana ndamuzana ngaha umukozi w'Imana umwe wo ngaha musengeye uwo mwana yatashakize ariko satani yagumye yumva ipfuye ejo naho hari ku mugoroba yari yiriwe akomeye ari muzima hageze ku mugoroba atangura kuvuriza ibintu vyirabura akabigaca hepfo bigaca mu haruguru hanyuma akamuzana ngaha mu masaha 5 z'ijoro mbonye ko umwana aremvye nagiriwe umuntu usanga abakozi b'Imana niho bari Jiste yaramusengeye cyane yambaye imbaraga umwana namusubije inyuma akomeye ari muzima gushika n'iza kuvomisa ntiyasubiriye n'ubu ngujyaho yicaye ni muzima Imana ihabwa icubahiro. Shimira Imana yo ngaha Imana ikomeye Imana ihambaye shimira n'umuvyeyi wo ngaha uko yitaho abagwayi akitaho n'abamwitura mwarahezagiwe cyane. Amen. Dukomera amashyi Imana Yesu ashimwe. Aba nanje mpagaze imbere y'ishingiro shimira Imana ubumwe n'Imana yantabaye. Jewe narafashwe ndagwara ndagenda kwa muganga barampima barabura indwara ndazibongera barambwira ati uzogaruke ku munsi wa kabiri. Jewe ndakora igikorwa cyo gutelefona pasiteri ndamubwira ati pasiteri jewe n'ukuri ndagwenda rero kandi jewe ngiye kwa muganga ariko ndashaka musengere kandi ndashaka gushika ngaho kwishengera. Uwo munsi ndaza nyine ndende bidakunda ko nicara mema nkumva mbabara mengo bapfukose rugomba rumbeko nkoroye hakacaza amaraso ndaza ngaho baransengera ibizunguzungu bifata pasiteri amugati n'ubundi n'ubundi je numva biguma bitera byanga. Pasiteri araza arafata ngaho umwuka arambwira ati wewe kiriko kirabituma urafise hari umunsi ndiko ndumva utari kurakora ariko ndazi yuko muri aka kanya bigomba birangira. Jewe ubwiherero bw'iwanje butonya hazi fanta ukujya kwifanta yakoka niho rero ntashe cyanaca kwa muganga barambwira ko wewe urafise umuti utari kurakora baca barantera urushinge natagushika muhira imiti bari bantekereye nace ndayihagarika kuyinywa
mvuga ati ngoma nizere ryasengesho bansengera kandi ngizeye n'umunyu kuko muhorera igitangaza ni ukuri guhera iyo saha kubera uwo mwanya Imana yacihambere nanyiyereka ni ukuri narakize ubu ndi muzima igikorwa bari bantumye nje na kwa muganga barapimye nta ndwara bakuye kandi umva nakorora amaraso Imana n'ukuri numva yuko boyifashe tukayiha amashyi amashyi menshi cyane Haleluya. Cyambere maze gushima Imana ko yampaye agakiza. Ikigira kabiri shima Imana yarankirije mutora wanje. Naraje ngafise umutwaro w'ibagwa yarevye. Jase kaja kwishure. Yaragwa ikintu mwitako kimufashe nibikunda ko yicara nibikunda kagenda. Ndaza nkanga musengera afise umutwaro wiwe. Ngintashe muhera ku mugoroba ndamubaza ingene yiriwe arambwira tundicara bukeye mu gatondo ndamubajije aca arambwira ngo ubu natambutse nashitse ku ishure numva ndaryohewe cyane. Kigira kabiri naragwaye ngaha mu kirenge ngwara ikintu c'ikivyimba hari mw'ijoro umupasiteri wacu ariko arasengera kw'iradiyo niho numvise avuga ngo hari umuntu agwaye ikintu munsi y'ikirenge wahonyoye ngo umenga ahonyoye kw'icumi nanje mponyeye cyane narababara shize nko kwipave wowe wamenga ukuguru nukuduza ndababara cyane avuze ngo uwo muntu ahonyoye umenga ahonyoye kw'icumi ndavuga tubona ijewe kweri ndahafata avuze ngo nimufata aho mubabara ndahafata cyane ndahagumya atanguye gusenga numva ibintu biva mu kuguru biduga ntangura guhagurwa ndavumisa niho navumishije bukeye ntangura ndatambuka ndahonyora ukuguru kandi ntari mponyora ukuguru Imana ihabwa icyubahiro cyane yarangicije. amashyi menshi ariko ngomba ndababaze Imana ibona umuntu ari muhira muri karitsiye ikabona n'ingene agwaye Imana ikamuvuga kandi twasenga agakira izoreka kugukiza washitse hano izoreka kukubona washitse hano Imana igirire neza bashitse hano mu izina rya Yesu. Yumvira iki gisagara ingene kirimo abantu umuntu Imana ikamwereka ari kuri radiyo umuntu ari muhira ati hari umuntu ameze uku nuku nuku. Imana ni nyabwenge tuyidogerize cyubahiro. Tekana ko wageze mu kibanza Imana irimo niwaye umutima wawe ukihana ibyaha byawe ikubereye kwizamu. Yesu nashimwe. Cyambere na mbere mbanje gusaba Imana imbabazi. Ninavuze ko ntazovuga ibyanje ntafise ishimwe. Ariko numva umutima amaze iminsi nguma numva umutima unyankira. Je ndashimiye Imana cyane mu buto bwanje nariyanse cyane. Ndiyabura kane kose ariko Imana igumiza mu maboko yayo. Amikindi nshima Imana ndashima Imana kubona igikorane cyabaye mu minsi iheze uwo twabana yatanguye kumbwira ati sinumva ayo masengesho ahera saa 3 y'ijoro kubera mva kure ndamubwira ati nta kibazo sinamwishura nishaka namubwira ati nta ngorane ariko ndavuga ati mu mutima mvuga ati Imana ese icompa nawe akahahonyoza ikirenge hama akabona amasaha dutaha Imana yarabinkoreye yaraje rimwe aragaruka ubwa kabiri hama bavuze abazobatizwa nza numva ndabona aranyandikiye message ngo nyandikisha nzembatizwe ico ndagishimira Imana cyane hama abanonga kandi gushima Imana kubona Imana yarampaye ukwihangana cyane je mu minsi yaherana n'umuntu w'ishafu rwose kandi ishafu sinarita ku bantu ahubwo je nyene nariyama ku buryo naca ndondera ikintu cica n'ingoga ubwo nyene kugira basinikureho ariko ndashimiye Imana cyane kugeza ubu ko nikishapuje cantora igitabo ca Kanike nkaririmba ikindi naco nshimira Imana nuko iyo niyahura ntaba ndonka umpamagara mama birashika nyene nkaca asanga niyase navuga ati none Mana iyo mpfa simba narabonye umwana w'iwanje ico ndagishimiye Imana cyane kandi yongera imbabarira cyane rwose
nampagaze imbere yayo ni byinshi novuga Imana yankoreye mvuze bike byinshi ndobivuga mfite ishimwe ryayo Imana ihaga icubahiro. Amen. Imana irarinda isezerano kugira umuntu azorishike. Icyo yavuze inshuro zina karya ibimwica ntapfe kugira azo akizwe kandi azovuge ishimwe ry'Imana. Imana iradukunda cyane. Nibihere ku cyubahiro. Yesu nashimwe. Nje mpagaze ngaho imbere yayo nshima Imana inyuma y'amezi 2 ndose umwana. By'ukuri ntibyari byoroshe, sinari bwashobozwe gushika hano ariko uno munsi byakunze. Jewe umukozi w'Imana naraje ngaho arambwira nibungenze ati ntibyoroshe, atufise abadayimoni benshi bashaka gutwara uwo mwana. Hanyuma mbwira yuko nosengerwa kenshi, hanyuma narabikurikije ngo mpanza nsengerwa. Ndashimiye rero abakozi b'Imana bambaye hafi bakaguma bansengera, nukuri Yesu abampera umugisha kandi kirushirijeho azobampera ijuru. Nukuri Imana yarangiriye neza nubwo bitari byoroshe, umwana nguyu naramurose. Mumfashe gukomera amashyi Imana. Yesu ashimwe. Ego nanje mpagaze hano kuko ari ikintu narasezeraniye Imana. Jewe ni kuvuga ibyanje novuga nohera mu gitondo nkahora kageza ku mugoroba. Mugabo hari ikintu kimwe nyamukuru nashimye gusobanura mu bindi ko ndosaba pastor umunsi uri izina. Jewe shingi ntahe mpereye ku ntango nshikane ku byahereje. Mugabo reka mbere ku byahereje mukankorera kino kintu nzoja imbere y'abantu gushimire. Ni ikintu kijanye ni message nabonye mu ijoro ry'umunsi nakiraga kizitake 18 umunsi nabatiza mu mazi menshi. Jesanje nari maze amezi 3 yagira kwirane naratandukanye n'umudamu wiwanje. Yanyandikira message zibabaje cyane ambarira yuko nozokwibagira ko twigeze kubana. Mugabo igihe nabatizwa nagiye mbona message mu ijoro, message ndende anyandikira yuko ibyabaye byose ko abonye yuko bitavuye kuri jewe, yuko yiteguye gusubirana nanje. Ibyo rero ndabishimira Imana kandi cyane. Ikindi kandi nshimira Imana nuko igihe nakiraga cyane muri no shengero nariyumvira kuko jewe sanje mvuki ubanza ni nayo nkorera n'akazi. Naravuga bati none bizogenda gute nzokwama naronse itike ryo kuza gusenga hino mvi bubanza. Ndasaba Imana ndavuga bati Imana ubushoboza kugukorera ndakwegereye hafi. Ibyo navyo Imana iruka kubikora kuba no kwegera ahi Bujumbura hajya ku Buterere niho ngiye kuba. Mudamu wanje twarasezeranye yuko azosigara ariko ruko abamo aduka ku kazi kuwa mbere nkakora gushika kwa gatanu nkaca nta kugira ngo iyindi mirimo y'Imana umuntu ashobore kugira gutashobore kwibandanya. Nivyo nari nasabye Imana kandi mwumva ko Imana byinshi yabikoreye. Aho nasiye ku Mayange ikintu cyatumye umudamu yova mu rugo akagenda simboza nawe nizamuvuye ko byari ibintu bikomeye cyane. Mwarumvise umukozi w'Imana bashinga kintaye cyane, ndi umuntu yikuje mu kazi yashushe n'uwikuje mu kazi nari nahawe n'Imana nanjye ntabizi. Ego umugabo Imana ibandanya kungirira neza, mbandanya mbona ikiganza cyayo kuva nje ngaha ayi. Mumfashe dukurire ubwasima. Ariko murumva kuhindukirira Imana ibyiza birimo. Haleluya, tusubire tudoze cyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana igomekora ibikomeye. Hano ni ari umudamu yari yavanye n'umugabo wiwe imyaka 10.
imyaka 10. Inyuma y'iyo myaka 10 Imana imuzanira umugabo wiwe. Umugabo wiwe yaramutaye aza kuzana uwundi. Inyuma y'imyaka 10 turasenga yongerera mugarukana. Inyuma y'imyaka 10 uwo yari yararongo yagira kabira bagenda asubira mu rugo rwiwe n'abana biwe mu myaka 10. Imana irahari canke ntayiha? Iyo tuyisenga ibasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma Yesu nashimwe. Nanje ndashimira Imana kuba nashitse ngaha mu ngoro yayo ndi muzima. Ndashimira Imana kuba nabatijwe mu mazi menshi. Nukuri n'ibintu biryoshe cyane kubatizwa mu mazi menshi. Ndashimira Imana muri iyo twiheze narakoze igifungo cy'iminsi yose. Ni muri icyo gifungo bambwira ko papa wanjye bamuhaye sumu. Bamaze kumva ibyo bintu nafukamira Imana mu ijoro ndavuga ati Imana kuba Mana waraduhaye papa wacu kandi akaba ari basigaye mu rugo kubera mama wacu yamaze kurengana iyi si. Ndavuga ati nonaga Mana uko musubira batware papa wacu nawe. Ndavuga ati Mana wewe niwe ubibona kandi niwe uzomukiza. No mwindwi nyene iheze nyene niho nyene badutelefona batubwira ati ubu papa wanyu ubunya n'imitende tubunya asigaye afungura kandi ubunya aragendagenda neza. Nukuri ibyo byose ndabishimira Imana kandi ndashimira Imana yampaye kuyimenya cyane kandi ishishikare kunzigama mu bicita